Inshuti bene data namwe bakunzi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo ndabahaye ikaze kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Umwami yampaye akanya n'akaryo kugira ngo bashobore kubaganiriza kuri aya majambo. Reka tubandanye muri rwa rutonde rwa vya biganiro twari dufise mu minsi iheze ngo umunara w'i Babeli bawugeze kure. Iyi ni inkuru yarenganye, ariko umunara w'i Babeli bose barawuzi. Abantu bigiriye inama ngo bagira biyubakire igisagara cabo, ngo mbere baze baduge bashike n'aho Imana iri. Imana ntiyavyemera kugeza aho ibatanya igakora indimi. Ubu tukaba turiho tuvuga indimi nyinshi. Nuko uno munsi ico tuganirako nuko Antikristo yamaze kumenyekana. Ba Antikristo ni benshi, ariko muri kino gihe tumaze iminsi twumva umwe muri bo atubwira ati erega nimumenye neza ca gikoko c'umunsi mukuru canke c'urubanza kiri hafi, kiri ngaha, kigira gishike canke carashitse. Reka dusome ijambo ry'Imana mu bizoranga ibihe vya nyuma. Musanzwe muzi yuko mu bihe vya nyuma Antikristo azokwigaragaza, ariko hariho n'ibihe bitegura uko kwigaragaza kwiwe kugira ngo abantu bamumenye, aheze azoze atanga amategeko kw'isi yose, abihawe mw'uruhusha na shebuja ariwe Satani. Reka dusome muri Matayo 24 akarongo ka 6 kavuga ngo muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, ubwami n'ubwami buzotera ubundi bwami. Amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ivyo vyose ni itanguriro ryo kuramukwa. Ego, nashaka ngo tugaruke turabe ibihe turimwo. Hari abantu bipfuza intambara. Mbega ni bande bipfuza intambara? Hari umutama yitwa John atanga ibiganiro ahanyene kuri YouTube, yarasiguye neza hariho abantu badashaka na gatoya ko kw'isi haba amahoro. Murabizi umuperezida mushasha wo muri Amerika, Donald Trump, yaje agomba canke avuga ko bohagarika intambara. Ahanini cane yavuga hari muri Ukraine, ariko mu bice vy'Uburaya siko babibona. Hari abantu babiri, umwe n'umugabo ayoboye igihugu, atwara igihugu, uyundi ni umupfasoni nawe ayoboye ishirahamwe ry'abanyaburayi. Abo baravuze bati ibi bintu turamerewe nabi,
intambara itegerezwa kubandanya, ntitworeka uko ibintu bimeze. Nariko ndababwira rero uwo mutama yitwa Jone yavuze ati mu ntambara erega niho abantu batungira, hari amasoko menshi aboneka, bigatuma abantu bamwe bamwe bunguka cane umurengera, ati n'uburyo bwo kwiba buraboneka muri ico gihe. Ego, hanyuma muravyumva yuko hari abantu rero babicuruza. Ababanyi bacu b'Abanyarwanda barafise ijambo batoreye bene ivyo bintu, bavuga ngo barusahurira mu nduru. Hariho rero abantu induru ihabaye babonamwo inyungu. N'iwacu mu Burundi numvise umugani inyuma y'ikiza bavuga ngo iyo ikiza kitaguhitanye ngo kiraguhitaniza. Hariho abantu rero baba biteze ko kibahitaniza kikabaha ubutunzi nk'uko babishaka. Hano mu Budagi duherutse kugira amatora, twaratoye, ino hatorwa imigambwe, ariko umugambwe nawe ugashira imbere uwuzorongora igihugu, canke politike y'igihugu, ari we ico twogereranya na premier ministre mu bindi bihugu nk'iwacu. Ariko ino nta mu perezida afise ububasha bungana ubwa premier ministre, ari we twita hano chancelier. Chancelier rero niwe ayobora politike y'igihugu, niwe afata ingingo zikomakomeye z'igihugu, eka ubuzima bw'igihugu niwe buba bujejwe na leta niwe ayigira. Hari imigwi rero y'abanyapolitike ibiri canke umuntu yonavuga ibitandukanye. Hano hari imigambwe igomba guhagarika intambara, hakaba n'iyindi migambwe itashaka ko intambara ihagarara. Imigambwe yemereye abanyagihugu iti twebwe dutowe tuzokora uko dushoboye kugira ngo turwanye duhagarike irya ntambara iri mu babanyi, dukoresheje uburyo bwose dufise. Hano barafise ikigwanisho bari barimanye, uwahora atwara yari yarimanye citwa Taurus. Ubu yatowe yemeye ko azogitanga mu gihe yoba atowe. Icabonetse rero nuko inyuma y'amatora haratowe hatowe uwo mugwi wiyitirira n'ubukristo hamwe n'abandi bagenzi babo, hatowe umugwi canke umugambwe ushigikiye gutorera inyishu y'ikibazo co muri Ukraine n'Uburusiya biciye mu ntambara. Hari iyindi migambwe itatsinze amatora, niyo yavuga yuko ivyo arivyo vyose intambara itegerezwa guhagarara. Iyo ntiyatowe, ariko kandi ino nta mugambwe urenza amajwi 35 iyo bibaye menshi, ni ukuvuga yuko bama bakenera abandi babafasha. Mu bo batoye rero bazobafasha, n'ubu ibiganiro biracariko birabandanya, harimwo abahora batwara, kandi nabo nyene bashigikiye ico ciyumviro c'uko iyo ntambara yobandanya, bakayibaha ibikoresho bikwiye. Hariho umugambwe bakunze kwiyamiriza ngaha, wari washigikiye ivyiyumviro vya perezida wo muri Amerika, ntiwatowe, ariko n'umugambi ukomeye
bivugwa yuko ushaka yuko nk'abanyamahanga abimukira baba muri iki gihugu batokomeza kugwira. Aba ntibashigikiye intambara ku mvo zabo, ntibayishigikiye, ariko kandi n'abakunzi bashimye nabo novuga yuko nabo basa n'abameze abafise politike nk'ijya yo muri Amerika, ngo numvise bayita ngo MAG, ni ukuvuga Make America Great canke Great Again, MAGA. Nabo nyene basa nuko bavuga bati amahera yo mu Budage arasesagurwa, reka tuyakoreshe neza. Mbere bumvikana n'umwe wa muhanga eh, Elon Musk. Turabandanya, tumaze iminsi twumva ngo hazoba intambara, habe n'ibihuha vy'intambara. Mu karere ka Ukraine n'Uburusiya hari intambara, ivyo murabizi. Mu karere k'ubuseruko bwa Kongo naho hari iyindi ntambara. Hariho n'iyindi ntambara yariko iratutuza hariya amaja iratikimba niko novuga, hariya mu Bushinwa, hafi yo mu Bushinwa, n'utundi turere nk'uko mubizi mu bice vya Isirayeli. Reka dusome ijambo. Iryo jambo tuza kurisoma mu vyahishuriwe Yohana 13, mu vyahishuriwe Yohana 13 umurongo wa mbere. Turaraba dusome umurongo wa mbere, avuga ngo Yohana yerekwa ibikoko bibiri, gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga, gifise amahembe 10 n'imitwe indwi. Ku mahembe yaco hariho imigara 10, no ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yarameze nk'ay'idubu, akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Bibiliya iratubwira rero aya majambo mu vyahishuriwe Yohana mu gice ca 16, duhere ku karongo ka 13, niho dusoma aya majambo. Reka duhere ku ka 12. Uwa gatatu n'umumarayika asuka urwavya rwiwe mu ruzi runini Efurate, amazi yago arakama kugira ngo inzira y'abami bava iburasirazuba itegurwe. Kandi mbona mu kanwa ka ca gisato no mu kanwa ka ca gikoko no mu kanwa ka wa muvugishwa w'ibinyoma havamwo impwemu zitatu zihumanya zisa n'ibikere, kuko izo mpwemu ari impwemu z'abadayimoni zikora ibimenyetso, zija ku bami bo mw'isi ngo zibakoranirize ku ntambara yo ku munsi uhambaye w'Imana ishobora vyose. Reka tugeze ngaho. Muri ino minsi mwarabonye intambara zivugwa zikomeye. Hariho igihugu kimwe aha i Buraya kiriko kirategura agatabo kagenewe ingo, canke kazoba kagenewe ingo, ngo tuzokwifata gute mu gihe bigoranye, twokwifata gute
mu ntambara. Ako gatabo kitwa Manuel de Survie. Kariko karategurwa, babwira abantu utuntu bakwiye kwisuganya cyangwa kwicarana kugira ngo bishitse ntibaronke uruhusha rwo kuja gusuma canke amamangazini ntiyugurure canke ibintu bibure, babe bafise amazi, babe bafise ico bakisha amatara mu gihe umuyagankuba utoba uriho, babe bafise ikintu co kubafasha muri ivyo bihe vy'ingorane. Ibi ni ibintu biriko birategurwa mu bihugu bisa canke tubona ubuye biri mu mahoro. Nababwiye nti kuki abantu hariho abashaka intambara, abadashaka amahoro. Ejo bundi mu Budagi, ni amakuru yaciye kuri za televiziyo n'ibinyamakuru, bagize rusansuma wo kuraba ubwihisho buriho, ivyo bita bunkere, mu gihe hogira ivyago bitera kino gihugu canke hoterwa amabombe kuri kino gihugu. Mu Budagi basanze hariho ubwo bwihisho ibihumbi basanze hari bwihisho 579. Bimwe ubwo bwihisho ntibwari bukimeze neza, ariko baravuga yuko ubwo bukwiye kugira ngo hashobore kwihisha abantu bashika 880 canke 500. Mwibuke iki gihugu c'Ubudagi kiri mu bihugu bifise abanyagihugu, abantu baba niba batarenga 1,084,000. Kera hakiri intambara canke hakiriho ya ntambara bita guerre froide, Ubudagi bwari bufise ubwihisho nk'ubwo 2,000, ariko ubu bimwe vyarasambutse canke barabizibiye. Ubukora nubwo ndababwiye. Mu gihugu ca Finland coco gihana urubibe cane n'Uburusiya, basanzwe ngo bafise ubwo bwihisho bushika ku 5,000. Ubwo muri ivyo 5,000 bavuga yuko bashobora kwakira 5,500,000. Sinabihinyuje neza ngo ndabe ko ariko abanyagihugu baho bangana. Turi mu bintu bimeze nk'ivyo. Igihugu ca Ukraine ntikiri kure y'Ubudagi, oya, ntikiri kure cane y'Ubufaransa. Ubudagi n'Ubufaransa turahanye urubibe, ariko hagati harimo uduhugu dutoyi, amajaruguru, ubuhugu ka Hollande n'agahugu k'Ububirigi. Nabajije ejo bundi turi mu masengesho, twari dufisemwo abantu bazi ivyo kwivuna abansi kubera babikozemwo, abandi bakiri muri vyo. Ndababaza nti twa tuntu batera, uhagaze hariya muri kimwe muri ico gihugu navuze, niyo dushikana ngaha? Umwe arambwira ati ivyo mu minwe ntivyokunda, ari ico guteza iminwe. Uwundi ati ndamubwira nti oya, simvuga ivyo guteza iminwe, ndavuga naho baba bakoresheje ubundi buryo, ivyuma. Aca arambwira ati ivyo nibisanzwe, nta hantu na hamwe ubu batoshika. Twebwe rero nkaha turi ku kilometero 1,500
nk'umunani uvuye hariya muri Kiev, ariko hariho n'abari ngira ngo ku birometero amajana munani gusa. Nararavye no muri interinete nsanga umuntu agomba kuja Kiev akoresheje uburyo butazimvye, hariho za bus benshi barazizi cane cane ababa mu bihugu vya Buraya, zitwa Flexbus. Kuva i Berlin gushika i Kiev uriha amayero 53. ni ukuvuga intambara irashoboka kandi ntiri kure. Eh, ikiza c'ico bise indwara yaguma mu rugo muracibuka mu myaka ya 2022 cane cane, cyatumye batwigisha ingene twiga kurondera ingene twobaho mu gihe bigoranye, tube mu mazu, turondere ibintu vyodufasha kugira ngo tubeho dutunzwe n'ibintu bike kandi ushobora kuba turegeranya. Nigeze kuja mu gusuma, hari muri inyuma yaho gatoyi badohoye vyaguma mu rugo, ndanumva uwudandaza abwiye mugenzi we, kuko hari abariko baregeranya utuntu babika mu nzu, n'ubu hari abafise ivyuzuye mu mazu yabo, aca avuga ati erega abantu ntibabizi, ariko ubu ni umwanya wo kubika. Hazoba intambara n'ibihuha vy'intambara, hazoba inzara. Ico co kubika utuntu n'utundi duke duke, hazoba inzara. Hazoba naho nk'uko vyagenze mu kindi gihe abantu batungwa n'ivyo bahawe n'abazoba bayobora ibihugu. Ubukene buzokongerekana. Ikimenyetso c'igikoko kiriko kirategurwa, ikimenyetso ca ca gikoko, kuko ikimenyetso ca ca gikoko naco caravuzwe, kuko ico gikoko nicaza n'ikimenyetso kizoba kiri mu nzira, kiri mu gushika, ngo ntawe uzosuma canke ngo agire ico agurisha atafise ico kimenyetso. Ngo ico gikoko kizogera ahantu gitegeke. Ijambo ry'Imana ritubwira mu vyahishuriwe Yohana kandi hariya 13 guhera kuri 16, ngo kigerako bose, aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegemvya, n'abagurano bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatazogira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ikimenyetso n'ico zina rya ca gikoko, kandi canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko, ni igitigiri c'umuntu, igitigiri caco ni 666. Nigeze kuganira n'umuntu arambwira ati jewe nari mfise plaque y'imodoka yanje yari 666, 666. Ati maze kuba mu Kristo naragiye ngo bayikure, ariko none umva nabikuriye kwiki? Ubu uye abantu ntibacinyegeje, baragitwara ico kimenyetso. Nabonye no kuri video iyo mu Rwanda umupasitori yari afise akantu afise kariko ico giharuro 666. Nashaka kubabwira yuko muri kino gihe turi mu gihe c'amakode, turi mu gihe c'amakode.
aha jewe mfise telefone kuyugurura nsaba igiharuro jewe nashizemo. Ico gikoko naco kizotanga ikode yaco. Rero hari abantu baza bafise iyo kode. Hariho abavuga ati mpa iyo kode gusa jewe nitungire. Jewe ntaco nera ngomba gusa kwiberaho no gutunga no gukira. Intambara ntibera ubusa. Intambara kandi ntibera ku muntu. Bakora intambara ku mukopo. Abantu barabaha ibigwanisho, barabaha ibikenewe vyose kugira ngo bakore batere intambara. Ni navyo bizotera ubukene, kuko mwumvise ngo igihugu kanaka cavuze ko kizosohora amamiliyoni n'amamiliyaridi kugira ngo bakore intambara, abenshi ntayo mahera ntayo baba bafise. Mugabo bitwa ko bagiye mw'ideni bakigurana, ariko bagasahura, barusahurira mu nduru bakaronka. Nashaka kukubwira ngo nturyame umukondora zose. Iki gihe kiragoye, tugeze mu gihe c'ihitamo, kuko umwami Yesu agiye kugaruka. Kandi ico gihe co kugaruka kwiwe ngo azoza nk'igisuma, ntawe uzomenya ngo aje ryari. Wewe uriko uranyumviriza, niwitandukanye n'icaha. Kwitandukanya n'icaha byonyene ntivyoba bikwiye. Wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko niho agakiza kava. Imana izokuramira. Muri kino gihe co turindiye, benshi batanagomba no kuvyumva canke kubisigura, turindiye ko umwami Yesu aza gutora ishengero. Nko mu kanya ko gukubita urugohe, ishengero rizoduzwa. Abandi bantu benshi bazosigara ngaha. Sinovyinjiramwo uno munsi, kubahora bakurikirana ibiganiro maze gushikiriza ngaha barabizi. Ariko nagira ngo ndagukebure wewe, wowe witonze ugakurikirana kino kiganiro, ngo mwihane. Ntihagire umuntu aza kubahenda ngo hari ubwoko budasanzwe murimo. Ubwoko budasanzwe bw'Imana nubwo abakijijwe, nubwo abakiriye Yesu. Ndababara cane iyo mbonye ibikorane vyo guhimbaza Imana, ibikorane vyo kuvuga ubutumwa bwiza vyahindukitse ibibanza vyo gukokeramwo abantu, ngo nimugende muhitane bariya na bariya, ngo nimugende ngo Imana yabiturekuriye. Ntaho Imana yigeze irekurira abantu ngo genda mwice abantu. Muri kino gihe ntavyo tuzi, kandi nubwo buhanuzi ntabwo. Ariko kandi ntimugahendwe. Hariho abantu benshi bagwa babigwamwo bakitwa ngo bariko barihora canke bariko barivuna. Imana yacu ntibuze uburyo bwo kudutabara. Nanezerewe cane numvise ko hariho n'abayahudi, abajuifu bavuga bati ibi bintu vy'intambara igihugu cacu kiriko kitujanamwo, Imana yacu irashoboye kudukingira. Aho niho mpagaze. Abari ndakwipfurije amahoro ya Kristo. Nuko naho ubutaha Yesu abahezagire, mwari kumwe na Irene Nahazwe. Uhoraho